Abanyarwanda bari ngaha bari baje mu giteramo cha The Ben. Ariko rero ikintu cyaje gutangaza abantu benshi cyane. Nivyo hariya mu Rwanda hari abantu bamufana Natasha kandi bakomeye bafise amazina. Ngerageje gato kuri Amaji The Black yarasho gutanga video aho yavuze yuko je ndakeneye kumubona Natasha. Ico nshikana kuri Natasha noryoherwa cyane. Hacha kurikira uwundi ariwe Jihad nawe nyene arasuye avuga bana mimi Natasha kabisa ni birefu. Yashikiye no muri club. Ariko ikintu dukeneye kumenya ni kimwe. Natasha nani Jihad yaraye kuri Club Dilak. Mbe yararishe amafaranga. Yaravyivuge wenyene ko. Ariko ikintu kica kiza ni ikintu kimwe. Chambre yarayemwo ni chambre ikomeye cyane aho ata muntu numwe yofa gutora ijya chambre Jihad. Atari itegeko rya Natasha. Yarayemwo. Tushaga kumenya vyagenze gute ni Natasha wamugiriye akantu nta mafaranga yarishe Jihad. Natasha rabamara Bogota Natasha rabamara bam. Natasha. Nabonye wambe. Rabamba. Queen of music. Of Burundi music. Urumva reka ganyu na Jihad. Umviriza. Jihad sindamubona. Tugiye tu video mabonye tubiri posinze. Naranditse ndamubwira waje mu Burundi kandi kenshaza ndi mu Butaliyani ndi hanze kwanza nari muri Belgique. Urumva jewe ukuntu nsanzwe unkunze ndibaza murabizi ukinipenda mayo muda ndakwereka urukundo urumva yaranyeretse kuge kwa barundi nyene je ndagupostinga je ndumuririmbikazi wa mbere ungire akantu uvuze gusizina rya Natasha ukarivuga neza ndaposta ati kubera mfise account niniya ndagupostinga sindabo bujuju wagize kubera wavuze Natasha vuga ko mfitiye urukundo ukabishira ahantu reka nanje posting urumva rero Jihad sindamuzi sinzi ko ari muremure ni mugufi mbona kuge nyene numuntu mwiza cyane yaramvuze ndaryoherwa kandi je ndakunda abantu batwenza urazi ko nanje ndatwenza rimwe na rimwe numuntu avuze ikintu uratwenga ndapostinga ndamubwira ni waza cyangwa ni twabonana tuzoramukanya rero kuramukanya rero yaraje mu giteramo arabinsaba arambwira ati Natasha ndiko ndaza mvuga wa ntugiye amahande gyama kwa Natasha urumva rero ni modoka yari kuza nari namuteguye ni modoka ndamubwira ucuwinjira ni mu modoka yiwanje uje kuri aeroport rero sinzinzira yaciyemwo kama ni andege siwe urumva me Jihad ndamukunda cyane sindamubona ndibaza nitwabonana tuzogira ibintu byinshi kwera muri iminsi nyene ndibaza uyu mwaka ndashobora kugenda mu Rwanda cyangwa umwakuze sindabimenya aho nyene turi kwa Jihad yarasiga ijambo ati abarundi mugumana urukundo wo kwakira neza abashitsi iwacu naho muzoza gute naho muzogira gute barabizi dufise urukundo vrai okay ati ariko ntimuzo kwigire mushira mutwe yuko abanyarwanda tuzobakira nkuko mwe mutwakira Natasha kugiye murankora byiza abantu bakamvuga nabi mu ba journalist mu baririmbyi mu bantu tubana urashobora gukora ikintu umuntu akibagira rero twebwe abivuze uko jewe sinzo mwanga Jihad cyangwa ntangi umunyarwanda wose ari mugenzi nzomwakira ari umuririmbyi akomeye nzomwakira bashaka babakire nabi wabo ari sponsor nzoyitanga bashaka bakire nabi wabo bashaka bagire oya je kuri jewe cyangwa nobwira kubera urukundo dufise twebwe abarundi nta numwe yo tubuza rero ivyo yavuze we yarabivuze ariko amenye ko ndamukunda ndagikunda cyane Happy birthday to your beauty girl. Reka we ngira mbandanye bazi kibazo ndabifurije kandi sabukuru nziza umwigeme wawe umwana wawe yes kenshi amapost aragaragara uko bagupostinga ariko umwigeme wari ko arapostingwa cyane na cyane ko yarasangwa afise tena unjye kwa kwanza ubu yarafise isabukuru nziza oya si byiza twaramupostinze cyane ariko numva shaka kumenya kino numva shaka kumenya mbega Natasha avyakira gute muri we mu gihe abonye umwigeme we ariko arapostingwa cyane jewe ndabikunda ahubwo we niyo adabikunda Leila urabona Jure ndashobora kumuposta uko nshaka petete ni yakura zombwira mama no stop urumva rero n'umuntu n'umukobwa azi kuririmba neza si umanyana yo kwimba kama Leila rero aririmbye uvuga wow urumva mora ndabimushiramwe rimwe na rimwe pana kuririmbira nga uraya kumna sebenzo ariko aririmba neza kandi nakunda ibintu byo kumushira muri Instagram Facebook kiretse afise anniversaire waramwemereye Natasha shimwe karihe kwasanzwe abo wa mbere cyane ku ishuri ngo nanaciye ubwenge cyane ya agashimwe ko bakahari unataka nini okay twinjire muri industry musicale gato Natasha
uriko ukora iki kugira hazoboneke abandi ba Natasha benshi nka wewe ko imyaka irikira guja iriko vraiment kandi iriko raja umva abaririmbyi baraza muramubibona abakobwa umukobwa akaza bamubajije ati ese umukobwa wobona cyangwa umuririmbyi wobona ko ririmbana ninda ati jewe nga mu Burundi no jewe naka wo muri Uganda ukamuraba ukavuga je nari kugufasha siko sabaririmbyi kazi sabakobwa gusa n'uduhungu turirimba tuge tu underground turaza bakamubaza kandi dufise abahungu baririmba abanyene bakuze urumva akaca avuga ati oh jewe oya zogenda muri Kenya Nigeria shikira Nigeria Natasha narashika muri Nigeria wo kuna franga gani urumva rero ugatusanga muri 2 ans imyaka 2 nibaganye batatu bane urumva rero umuntu ariko araza asonera abakuru biwe tumufashe kandi barabizi ko Natasha afasha Natasha afashije abakobwa benshi mu muziki n'abahungu Natasha dusa nk'abasozera ikibazo gusa twashaka kumenya witwa la boss la bamba la nama la namba sorry la delegate byose birimo la ni sawa byose birimo la ikibazo kigufi cyane abantu benshi bari ko baridoga cyane abarundi ati nta my space mufise like shaza kuvuga arena nini ishobora gukora igiteramo imvura naho yogwa ntihungabanya abafana Natasha nka la boss nk'umunyamafaranga wacu dufisi Burundi kuko warigeze no gupostinga ati ngo je rimwe na rimwe ndafise isura isa n'amafaranga naho mbwira abantu ko amafaranga afise ndibavyemera uriko uvyumvira ko icyo kintu nari kukivuga ni kubera gusa bitemerewe ariko ababizi abakuru barabizi ivyo yukuri muri procedure zo kubaka arena sije gusa n'umugabo wow ariko no barazi aho yego si vuba ariko sino bivuga ko me urazi ni gushima warigeze kugira demande yo kubaka arena reka navuze aba umuntu afise ubwenge acamenya ya nuko akaze mu gihugu tuzokora ivyo dushoboye ni igihugu cyacu turagikunda ivyo dushoboye tuzobikora ariko ubuzima bwiza turabufise kandi amina akaze mu gihugu cyawe cy'amavukiro hama vuba cyane nkuko abatandukanye mu basanzwe bagukurikirana nuko washoboye kumenyesha yuko vuba cyane ugiye gusora collab n'umwe baririmbyi bakomeye kuva hano ku mugabane wa Afrika nashane cyane ni collab izoshobora kugara umwaka mu bikorwa vya Natasha hagati aho bimeze gute ashobora kugara umwaka ariko niyo ngiye kuzana iraje nukunda kugara cyangwa niyugare ndashobora gusora nka 2 canke imwe sindamenya Natasha nukunda gukora ibiteramo kubera iki ariko kandi cyusozera utubwira ibiteramo mora mubibona bakivyi wawe gusa umviriza ego baragutinya reka mvuga izina ngira aho bamuhagara Diamond siwe ubu aduserukira basi tuvuga uremere ibihari baheruka kumuhamagara mu Rwanda oya mvuze iwabo utegeza kubera ego umviriza utegeza kwitegurira uri umuririmbyi akomeye na Fari Pupa ikishasa niwe yitegurire konsere yiwe kubera mu gihugu cy'iwawe ari ukuntu bagufata ubabwiye jewe Natasha imaya mahera bavuga ati no ofuma tuhamagara naka rero je naravyanse murabizi tuzokorana n'ushaka naragingozi barama mahera y'uwanje sava babonye ko Natasha kubera abantu bankunda mu Burundi ni benshi je nyene ndikunda urumva rero murabibonye abaririmbyi aho mvuye mu mashira hamwe baca bidoga abaririmbyi amakonsere abaye naka niyaririmbye kubera iki jewe turavugana ari make ari menshi ariko amahera ari hage twibiri banga riri muri 1xbet urayipromotinga biteye ubwo kubera harimo mahera ubetinze ariho mahera nimora mubibona rero gukoresha code promo ya Natasha wowe uvyunguka mwinshi jewe kubera ndongamo amahera ndayikoresheje ndaronga kugenyera abandi baronga urumva code promo Natasha irimo umugisha bayikoreshe cyane reka turangiza watubwiye uko ubu nyarere turucusubira inyuma tukwitege kandi kugaruka cyane une semaine ariko une semaine ucurindira une semaine yindi yo gukora kaka jambo dagatwaye kare kaneno kubera umugabo wanje akundaka Twitter yawe ifite ingorane nyabaki kugenda igabanuka ba followers Twitter yawe sinzi umuntu ayikoresha ni manager muzomubaza je nkoresha Instagram na Facebook kandi narumvise nabige vyama blue burya blue stick canke
kuba verified yeah araho biva kubera sinzi ukuntu bariha ukuntu bagira urumva ejo kavuyeyo nimuzombazi je nkoresha Instagram TikTok naho nirimo na rimwe uno munsi nashize indirimbo y'Imana niriko kwa Leopoldo n'umupira wanje urumva je ni Instagram Facebook Twitter ni manager wa mapa Reka tukufurize kuruhuka neza. Murakoze. Ariko mumeze neza. Nawapenda sana. Merci sana. Muguma mushigikira umuziki w'Uburundi. Mubaririmvyi bose kama ni kubanura murabanura urumva umuziki turi nyuma. Utanga ama interview cyane kenshi ushitse kuri aeroport ariko mu buzima busanzwe umviriza misi kama rafa ndio ananificha mundondere direct munandikiye basi chini chini ni rafa enda mucinja ariko mushigikira umuziki w'Uburundi sawa aba bana bakiza munabambia umuziki nuko niyo muri aba journalist unasikia kugira dushike kure muziki unarudi nyuma uriko rasubira inyuma Isaac TV